Africa Live, Africa Plus, ni Keza Dorsi, nanganda kuramutsa bari kurakurikira kino kiganiro kaba dufise umutumire uno munsi ni Andake yatsinze muri top 5 indwi ya kabiri dutangura umwaka mu kwezi kwa mbere mu no mwaka mushasha wa 2025 n'indirimbo yiwe yitwa Zigi Zigi aje kutubwira byinshi n'ukungene yiyumva mbere na mbere reka mbaze ndamuhe ikaze karibu. Merci sana. Meze bien ndashima. Mwaka mushasha. Tuje twese. Na cyane cyane. Andake mbere na mbere ko tuja hanini ku ndimbo yawe mbwira bari kwa dukurikirana amazina yawe n'abavyeyi. Andake ninde muri make avuka mu ntari yihe ava mu muryango w'abananga. Abo je mvuka mu ntara ya Bubanza bone musigati ariko nakuriye mu Cibitoki. Iyo nkora umuziki bamwe bashaka kunyita Cibitoki baye no muziki. Akaba avuka mu muryango w'abana indwi. Nije ndi mukuru. Kaka kuna responsabilité sana. Netari ariko ari ikintu kiryoshe cyane umuziki iyo mpano amenye ryari kuyifise watanguye kuririmba byari muhira bavyakiriye gute? Abo natangiye kumenya ko mfise impano en 2010 kucyo natangura kuza gukora ibintu by'umuziki nari nkiri umwana muto cyane gose donc nabaho nemfise nk'imyaka nk'itandatu kucyo oya nka 10 kuduga nemfise imyaka donc natangiye gukunda umuziki niga mu mwaka wa gatatu natangiye kumenya ibintu by'umuziki ntangiye gusoma izindi ndirimbo ndikwaho kwishira bagita Chameleone abanyeshuri twigana banyita Chameleone cyane cyo gihe namufana gose nkakurikirana ibikorwa vyiwe nkazisubira mu ndirimbo ziwe ndamukunda amavamo igihe nyene nkora izangi wanje hama ndaja studio ndako indirimbo zisohoka kuzangi wanje. Sigura iryo zina Andake sigura ni under the K of the world. Na the word nta kariko ni Andake. Ni Andake W. Haya kano kaho W akubu ntabwo ncyandika ni Andake W. Ni under the K of the world. Nagerageje kugita nk'urufunguruzo. Urufunguruzo uciye bugufi ruri hasi kwisi. Uraciye bugufi. Ntabwo nagwise urufunguzo rw'isi ahubwo nashatse basi nakinshama kanuka anda uvuga ko urufunguzo rutoya kuko rw'isi ni Imana yofise yonyine na cyane muravyumva ni Andake ariko hazutubwira amazina yawe hawe n'abavyeyi ni Ndayizeye Salas Salas ni Jani Silas oya ni Salas nta kibazo Salas cyangwa salsa Okay. Nabwo ari sasa mwe batamba. Icyatumye novuga tunakwakira no munsi nuko indirimbo yawe yaratowe na benshi haba ku rubuga rwacu novuga kuri Facebook ndetse nabahamagaye ikibiriraho mu kiganiro ES Show bisanzwe bisamana mu kiganiro novuga kwisamiriza radio nderagakura. Indirimbo yawe niyo yatawukanye novuga intsinzi iramarikiye Chindwi iri muri Power Play iyo nayo ni Zigi Zigi kisigura iki n'ururimo rwahe tugire byinshi kuri no ndimbo kandi ni indirimbo novuga ni ya gospel kandi tukumenyereye muri secular music. Zigi Zigi gisubura mu kirundi ugiye kurondera muri dictionary ntabwo gitora abo usanga bakora mu zindi ndimi aritora zigizag anaho zigizag ndibaza ko munabwe tuwe kijya kintu ki zigizag cyane donc naho dogiye kushonesha ku mutayera kabwa ati no munsi akwisonere zigizag acha umwe cyamwe yayiplagura ukungukure rero mu ndirimbo impamvu ijya ndimbo rayise zigizigi promema iryo zina narikunda kandi cyasanga rihuye na idea y'indirimbo ngombe gukora rero ntago bavyoroshe kuva mu kuva gukora profane kada kurimba indirimbo za gospel biragoye cyane gose bakunda kutugora niyo mpamvu usanga tukikota bikora tuzana ama title ashobora kugorana cyangwa abantu menga bagoye mugabo basanga dufise impamvu twasize kandi dufise impamvu twice jotina kandi twatuzi nisho sigura mugano numva ko nawe wagize zigzag nyene wavuye muri novuga mu ndimbo z'isi niko nona zivuga muguge muri gospel none igikurikira
twitege gospel umva nawe uri muri ya zigzag watuzanyemo muri ya ndirimbo yawe tusigure abo kesha abayinjiye tuko turimba dutanga ubutumwa turimba dutanga ubutumwa duhanura tugira abantu nibi hama hayo ubutumwa bushaka kutugarukako n'ubutumwa nyine ushobora gusanga twabwiye abantu je navuga ko hanini nako ndabwira abantu bahivya ivyazigizigi kuko nanje shobora kuba nangize gute abantu kumva bijya ndimbo ngo ndavuga ndirimba sasa nimeacha generahevye n'abandi nawe heba zigizigi donc abantu bagenda uku bagenda mu vy'Imana bavayo donc abantu bakora ivyaha bagira gute abasha gusangira umunsi umwe yakoze icyaha hamijagiye gusenga yihanye mugabo gasanga icyaha gisubiyemo si vyiza rero ni vyiza ko tugera ku murongo tukagenza kujya rero wewe uravuye muri secular iyo zigizigi je kwereka yuko iyo zigizigi ndayivuyemwo ahubwo ngiye mu ndimbo za gospel niyo nzira tujanye muno mwanya niyo nzira turi okay zigizigi ni indimbo yagutwaye umwanya ngana gute kugira uyandike inspiration yavuye hehe hama ni true story atari true story tusigurire harimo true story nintangira kuririmba harimo true story kuko hari ibintu Imana yankoreye nako ndayishimira kubangira bya munsi nako indimbo yasohotse yasohotse donc kwibonane tageze 3 izuko kwa mbere hari umunsi mikuru ya bonane nshima Imana ko yangeje bya munsi ikanshikana hari ibintu byinshi Imana agira nkorera yagira amfasha javre ndayishimira hama harimo ubwo butuma nyine bugira gute bubwira abantu nabo bahari ibintu byazigize kuko urashobora gukora ikintu usanga wagize nabi cyangwa wakoze ikosa cyangwa wakoze nk'icyaha ugasanga icyo cyaha kirahugarukiye urahuye n'ingorane bivaye n'icyo kintu hama Imana ikagukiza icyo kintu ni ibintu byinshi dukora Imana idufasha rero ni byiza ko umuntu ashobora kugira gute kwishimira ni iki cyakugoye navuga uko urakora indirimbo haba muri studio ndetse niyo ugeze no gushutinga icyangoye cyane muri studio turi muri record indirimbo yangoye cyambe na mbere gufata indirimbo y'Imana gospel ukayishira mu mapiano je niho vya mbere biba bigoye higira kabiri amajambo kwandika hari amajambo nyine usanga ndibuka ndiko nakora producer hari amajambo ntandise mvumenga ntaye kwatanga sense ariko twagerageje gufashanya producer aramfasha donc ndahuye n'umuproducer mwiza kandi akunda na vraiment solo on the beat respect arabizi akora bien ufisa akakosa arumviriza akugosora donc twarakoze ndandika nkaririmba agenda nkosora ntakoze bien umva ko ari indirimbo y'amapiano igwe ugira gute kuririmba nayo rya mbere ari nkoze n'indirimbo y'amapiano hama tukongera tugacekinga tukaraba ko mu mapiano ta bintu byo twakoze z'amafuti kugira abantu bayakire kundi kuntu kubera izo mpamvu rero ukuntu twakoze iyo ndirimbo style ntamenyereye kurimba gospel kinibiki yari challenge kuri wewe donc byarutwaye umwanya munini rero indirimbo cyacu usanga twikoza amasaha menshi twakoze umwanya munini ndanaruha cyane ku buryo kuva mba indirimbo rero bwakore indusha nkayo n'ibindi bizokorohesha nakoze indirimbo nyinshi kandi nakora n'abaproducer benshi kandi babizi ngaho yaranduhije cyane mu ndirimbo zose wakoze gushika kuri no saa niyo yagutwaye uburyo bwinshi indirimbo yitwa Sophia niyo naka gusohora umva rero yakoroheshije nta na kimwe mbwita agutwaye uburyo bwinshi yakoroheshije cyane nta na kimwe ariko ni byiza cyane kuko twe turaryohe kuyabarundi na cyane navuga abanyamuziki iyo bari ku kivi twe turi ngaho gihe tunabashigikire none tunagutera n'intege wandanye kuri iyo nzira nyine gikurikira n'icahe rero gikurikira nyuma y'iyo y'indirimbo zigizigi ndiko ndategura gukora indi ndirimbo donc naciye ndonka abantu bansaba collabo ndafise collabo ngomba gukora n'umuririmbyi arimba indirimbo z'Imana murimbira Imana yashambwira ko ansaba ko tokorana cyangwa aho ni bon nanje nje muri mood nanje numva ndimo aho ni sawa tokora nivuga muri no misi numva ko no indirimbo za gospel ivyo ndumva ivyo niyumvamo ivyo niko ndapanga muri no misi nibwo tugiye kwizeza abantu na cyane niyo tukibona kunovga uza umudiho novga ndetse unanahindura umuziki ukaja muri gospel
rero nk'abantu bari bakumenyereye mu ndirimbo novuga z'isi izo bita ngo secular, ni gute ugiye kubazana bakwakire muri iyo gospel yawe? Icambere na mbere na target mfise nuko barya abantu bose bankurikirana babanza bagatahura burya butumwa mvuga bakanabukurikira. Nico cambere target numva mfise, kandi ivyo nanjye cyane burya butumwa mvuga nzovuga mu ndirimbo iyi cyangwa n'ijya yindi bazobwakire kandi banabukurikiza. Niyo target kwanza ya mbere na mbere. Hama ndibaza ko indirimbo mfise naririmbye za profane ni nyinshi, hari nizo bacumviriza zikiryoshe zikiri umwanya. Muri minsi wumve ko ngombe nkore indirimbo za gospel, kandi bazovyakira bien kuko uburyo nzobikoramwo nta ngorane. Kandi kumviza zigizigi basi umuntu nyine umuntu ari we wese hari umuntu arimba nyine basi akunda ibintu by'Imana cyane ashobora kuyumviriza nta ngorane. N'umuntu akunda umuziki ashobora kwitamba naho nyine nta ngorane. Watubwiye ko ufise indirimbo igira soke tuyitege ryari, hoba ari kure, ni mu myaka ingahe, mu mezi angahe? Tubwire. Oya ntabwo nzotewa ko mfise indirimbo nyinshi mwino misi nzotewa nzokora. Muno mwaka twitege gute kuzozura duha ibikorwa gute na gute? Mpaka niburiwe mu mezi atatu igikorwa kimwe. Ni sawa. Yari zigizigi nongera kwanza nako yari Anderson. Ntabwo ari zigizigi n'ubuzima bwese zigizigi. Nubwo nyita Mr Zigizigi ntari. Kandi atari zigizigi. Indirimbo iraryoshe ndabatumira mwese muje kuyikurikirana ku rubuga rwa YouTube. Ni zigizigi ya Anderson maza kuyisangaho cuno basano kuyisangiza benshi cyane, na cyane imbere yo kuyisangiza utegereza kuba wayibonye kandi utegereza kuba wasizeyo naka subscribe hajya anye n'agasabone ko muravyumva. So reka kwanza ndagushimire, gira icyo ubwiye abantu bari bakurikirana kino kiganiro. Abantu bari badukurikirana muno mwanya ikintu babwira bandindire gato ndabaheze indirimbo igira kabiri ariko bandanye bumviriza zigizigi. Ndanabatumira muri twafise twategura ihuriro y'abari mu muryango wa Big Mind, tuzohura tunasangiye n'umwaka mushasha mu kwezi kwa kabiri, nzobamenyesha ndokura kabiri bamenyeshe. Donc banyitege mu bikorwa bibiri, ihuriro tuzohura umufana wanje umufana akunda Big Mind kuva kera dukora ibikorwa, tuzohure usangire umunsi mukuru tunayage, dufise ibintu byinshi twateguriye. Donc maje mu make nivyo. Reka ndagushimire. Nasabashimiye cyane. Ciao.